nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahejeje kwakira urongoye ishirahamwe UNICEF ngaha mu Burundi, akaba yaraje kumumenyesha yuko ikiringo ciwe co guserukira canke kurongora iryo shirahamwe ngaha mu Burundi carangiye, agiye kubandaniriza imirimo ahandi mu kindi gihugu. Kabaye rero akaryo keza kuri uyo mushitsi arongoye iryo shirahamwe UNICEF, ubwa mbere ryo gushimira nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku butwari yagiye arerekana mu gushira imbere ibibazo biraba abana n'ugwaruka, akaba yaragerageje kubashigikira mu bitari bike, arashigikira n'ubushikiranganje butandukanye bakorana. Rero akaba yabimushimiye, yongera aramukeza no kugashimwe aheruka kwemererwa, asigaye kuja kuronka icese, nako nyene ko kagaragaza urwo ruhara yagize mu gushigikira ibisata bitandukanye ndetse no mu gufasha mu gukemura ibibazo bitandukanye biba bihanze abarundi. Yahejeje aragaruka ko hobandanya iyo migenderanire hagati y'ishirahamwe UNICEF ndetse n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, akaba yagarutse hanini ubwa mbere kuri wa mugambi wo kugerageza gutuza mu gihugu cacu c'u Burundi ingwara zituruka ku gufungura nabi. Murazi ko ari umugambi ashigikiye kandi hari ibitari bike biriko birarangurwa. Yongeye aragaruka kandi ku kibazo nyamukuru kijanye n'igwirirana ry'abantu mu gihugu no kugerageza kugabanya imvyaro, navyo nyene biri mu vyo nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe akorerako biciye mu rwego OPDD Burundi, aho mu kwezi kw'icumi mbere hategekanije ihwaniro ry'abakenyezi b'indongozi n'imboneza rizokwiga ahanini ku bijanye n'ico kibazo, nk'uko buri mwaka hama hatunganywa ihwaniro, ariko hama higwa ibibazo bitandukanye. Akaba rero yamenyesheje yuko UNICEF izobandanya ishigikira ivyo bikorwa, kuko biri mu bizotuma Uburundi bushobora gushikira rya hangiro ryo mu mwaka w'2040 ndetse no mu mwaka w'2060.